ikinda kibabwire ntimujya mu mukondora zose. Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira mugana namaze kumugabisha uzotuvyoga tuzomuvyonga emwe aho emwe mwe muritegura ntimugire ubwoba bajya turazinanye aho ndi mu Mugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya cami batigeze batunesha ubu ntabwo dushobora ngaha murabibutsa izina ryo mu Kirundo murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye uti rero uti tuzoraba neza noneho nibazari mwebwe mwenyene twese n'uw'Inyanza rake ari ku rwego rwa Tanzania uraba Kigoma azoba araha twese abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo hip sha abantu bakitwa nk'impene ukunyene hari abantu b'abagabo bakanura M23 ntibaho je ndemeza ko itabaho kandi si jeje nyene n'abandi bujye kwemeza ko itabaho umwirabure yitwa M23 mwirabure yitwa FRDC bariko baragwana umuzungu ntaco bimutwaye. Yes, turabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana turabahaye mwaramutse namwiriwe twongera tubaha ikaze ku rubuga rwacu kubugwa Media TV. Uyu munsi rero dufise umutumira dasanzwe nika tumwakire agende anatwidondora. Karibu mushitsi. Urakoze cyane kumpa karibu misi yari myinshi naenda nabakumbuye hano mu nyubako za kumugwa Media. Murakoze cyane reka ndamutse dukurikirana bariko baradukurikirana bari mu mihinga itandukanye y'isi ndabifurize n'umusi w'Imana mwiza. Ego so uno musi twabatumiye mu bwami bwo kumugwa Media TV kugira ngo tuganire mu biriko birabera muri Kongo. Sagaseshwa muri Kongo hari intambara imaze imisi ibice bigacika hariya mu gihugu ca Kongo. Twagombare nk'umusesanguzi utuyagire use n'utanga umuco tuko turaba ibintu bikora muri Kongo nkawe nk'umusesanguzi umuhinga muri byo ninde muntu ubona ari nyuma y'iyi ntambara muri rusange? Twihweje ibiriko biraba muri Kongo ndabizi yuko benshi baramaze kumva byinshi bitandukanye na ofisi byumaze kumva ibivugwa ni byinshi ku ma media atandukanye ku ma radio atandukanye ku isi mu bisanzwe nta muntu uvuga ko haba ngaha mu karere cyangwa atandukanye yovuga ko atarumva iby'intambara yo muri Kongo. Intambara yo muri Kongo umunsi usanga hariko ravugwa M23 usanga hariko ravugwa u Rwanda usanga hariko ravugwa iby'urunani AFC bari aba Colonel Nanga n'abandi twigwaneho ibintu bigiye bitandukanye utomenya. Mu bisanzwe intambara yo muri Kongo irimo akajagari keshi urabona kugeza uyu munsi hari ibihugu byinshi kwanza biriko bigwanayo. Hariyo bihugu bihurikiye muri SADC hari ibihugu biva hari ingabo ziva mu bihugu byo muri EAC bitandukanye ariko nitwibagira yuko hariho n'ingabo zawo ni zatanguye imyaka mengo mu myaka ya 2003 gutyo. Intambara rero umaze kubona ayo madimasyo yose y'abantu bahagurutse bariko baragwana muri iyo ntambara bikwereka yuko hariho abandi bantu bari inyuma batavugwa tutabona ariko aribo bantu nyamukuru intambara ishingiyeko. Bisha byumvikana n'impamvu usanga ibiganiro binamaze kuba byinshi bitandukanye kumva ngo muri ngo biganiro by'i Nairobi ngo biganiro ngo by'i Rwanda ngo muri Angola no ngahe Burundi umengo baraje mugabo ugahiga ivyo biganiro ico bivamwo ukakibura. Igituma atacho biba bishikako nuko
mu by'ukuri abegwa n'ikibazo nyamukuru ntibaba bahashitse, ntibaba bahari. Hari igihe kiba ari ugusamaza kugira ngo iminsi birahera. Intambara muri Kongo rero si mbere intambara ibaye. Yego. Nuko gusa muri ino minsi abantu burunganwe tugezweho tuca tuguma tubona umengo ni ibintu byacitse ariko si ubwa mbere intambara ibaho. Intambara yo muri Kongo itangura imyaka gose cyane kuko kuva Kongo yikukira gushika n'ubu munsi ntirigera ironka amahoro. Ntirigera ironka amahoro. Harabayeho ibyo kwica Patrice Lumumba yari yarondeye kwikukira kwa Kongo. Harabaho ba Kasavubu batwaye Kongo nabo nyene biranka baricwa. Haraza ba Mobutu Sese Seko kukunda umwendo wa Zabanga nabo baratwara igihugu imyaka myinshi. Nibaza ko ari nawe amaze gutwara Kongo imyaka myinshi irenga 30. Ariko nawe nyene mu nyuma ubutegetsi bwiwe burahera. Haza uwo twita Kabila Pere se Joseph Kabila aheruka kuvaho. Sivyo? Kabila nawe yasubiriwe na Tshisekedi ariwe perezida atwara muri Kongo uwo munsi. Ico gihe ibyo bihe byose hagiye harabaho abatwara Kongo, heshi hagiye haraba intambara. Kabila Pere mu gukura Mobutu habaye intambara yo twise intambara ya mbere ya Kongo. Yego. Kabila nawe nyene uwaheruka kuvaho niwe Desire Kabila nimba ntihenze akura se wiwe Kabila Pere naho nyene habaye intambara iyo twise intambara ya kabiri ya Kongo. Ivyo byose rero wumvise izo ntambara ukuntu zagiye ziraba. Uwo munsi hariko hagwana icitwa M23 ico gikaze. Ariko kandi M23 so mu hari wonye n'ugwana muri Kongo. M23 so mu hari wonye n'ugwana muri Kongo. Muri Kongo hari imihari myinshi. Hari imihari myinshi ariko M23 nuko muri iyo mihari yose igwana muri Kongo ari ufise finance manini ikwiye, ari ufise support nini ikwiye. Bivanye kumbure naba ufise mwinyungu. Ubundi uzobona ngo Rede Tabara. Uburundi ngo ufise umuhari ngo bugwanya ngo uri muri Kongo ngo Rede Tabara. Ukazobona ngo ugwana ngo rufise umuhari ngo ugwanya ngo ugwana ngo muri Kongo ngo FDLR. Ukazobona ngo Bugande ngo bwagiye muri Kongo ngo kurondera ngo umuhari ngo ugwanya ngo Bugande ngo ADF. Ibyo byose nama projet abazungu bakora bivanye n'ahantu bakeneye nico bahakeneyemo bakeneye ko bagashiramo imitahe kugira ngo bagume biyungukira. Ibyo byose nama projet y'abazungu kuko uwo munsi ndahubwiza ukuri uwo munsi nubwo iyo ntambara ubunyene yohera bazomva ngo ubunyene intambara irahagaze. Kongo ibyo bayishaka ko nimba bitarahera ejo ntihazorenga n'ubundi muhari hazoca hadukundi muhari ukomeye kandi w'inguvu bivanye na bene kuwutanguza ico bifuza. None ndakubaze Rede Tabara hari ahantu nahamwe urabona uruganda rw'amasasu rwa Rede Tabara? Nta nahamwe. Hari ahantu nahamwe urabona uruganda aho muri Kongo batubwira nahamaze gufatwa M23 yafashe? Hari nahamwe urumva hashinze uruganda rw'amasasu cyangwa rw'ibigwanisho rwa M23? Naho nta nahamwe. Sivyo? Mu bisanzo rero nta muhari numwe ngaha muri Afrika muri ibihugu by'iwacu ushobora kwaduka ugwane na leta hatari mu kuboko k'umuzungu. Ico nico kintu ca mbere kimbabaza. Ico kintu kimbabaza twe turajamo tukicana tukarasana tugatemagurana mugabo mastermind wibiriko biraba yicariye hariya ataco yinona. Wewe arafurunisa
rimwe na rimwe usanga ari wafurunista supportinga na guverinoma iri kuragwana ku rundi ruhande agasapotinga n'abariko bagwanya guverinoma. Twarabibonye za Afrika y'uburengero za Burkina Faso bageraho bava hasi barabona ati none kubera iki twambarira urugamba tukagira plani z'urugamba tukaja kuri tele kugwana mugabo tugashikayo dusanga abo tugiye kugwanya batwiteguriye sivyo? Nukuvuga yuko uwafasha leta kugwanya ivyihebe ni gwanisho mu vyihebe kubera yuko afisemo inyungu hose. Leta ugirize kugura ibigwanisho ishora iki? Amareta menshi ngaha muri Afrika kugira ze kugura ibigwanisho kuko monsherami bijya bigwanisho babizimvye. Drone imwe amafaranga ibihagazeho kuyigura ni kibazo kabisa. Indege y'intambara kuyigura ni kibazo. Burende kuyigura ni kibazo. Kugira ibihugu bishobore kugura ivyo bigwanisha keshi bigurisha ubutare, inzahabu, ibintu bitandukanye. Bigugwa nabande nabajya nyene bazo babandi bakora ibigwanisho. Imiharigwana kugira ngo iparuvene canke ishobore gusurvivinga. Kuko hajya urugamba rutwara ingufu nyinshi, rutwara ibintu byinshi, amafaranga iki hambavure abajya basirikare baba bari kuri tele kuri front bariko baragwana, hariho amafaranga akenegwa ni nayo aza gufasha mu kugwana urwo rugamba. Ayo mafaranga rero kugira aboneke ahantu bafashe baracukura. Ivyo bacukuye babishorahe. None hari uruganda rw'inzahabu ruri muri Sud Kivu ntago, hari uruganda rwa diyama ruhari mushaye muri Nord Kivu. Ibicukurwa bya bindi bicukurwa bishogwa he? Kwa abazungu nyene. Babazungu bagatanga ibigwanisho amafaranga. Nukuvuga rero wa muzungu asupportinga ubwo rugamba yunguka habiri. Yunguka hose. Yunguka kuri guverinoma. Ntumbwire ngo umuzungu w'Iburayi, ngo umuzungu wo muri Amerika, ngo umuzungu jewe igihe cyose tuzoba tukiriko turavuga kuri Afrika. Uwo muntu wese yitwa umuzungu cyane gose. Uwo muntu wese ariko yungukira muri yo ntambara ya Afrika la finance yitwa umuzungu. Ivyo nta gihe na kimwe nzigera nshikira urugamba. Urugamba izi ntambara tuba turiko turagwana zose kandi ndabizi yuko ari zo gucinyiza umwirabure, ari zo gucinyiza abene gihugu bo muri ico gihugu bariko bazira amadiri y'abazungu tutazi. Muri make rero intambara yo muri Kongo kugeza n'ubu munsi naho ubona twe tuvyivurugutamo, u Rwanda rukavyivurugutamo, abarundi bakavyivurugutamo, ibihugu bitandukanye bikavyivurugutamo. Jewe iyo ndiko ndaraba uko intambara ihagaze mba ndiko ndihweza keshi ati mastermind wa byose ninde? Umuzungu ari afise inyungu muri byose ahagaze he? Ntumbwire ngo umunsi ngo tumvikanye kugira oya umuzungu ahagaze he? Erega womengo nibisanzwe, womengo nibisanzwe mugabo rimwe na rimwe hani gihe usanga turi mu biganiro byo guta hagiye usanga turi mu biganiro byo guta umwanya. Yego. None Ukraine ntambara yo muri Ukraine. Yego. Uwo munsi hariko haganira nande kugira ihagarare. Hariko haganira Amerika n'Uburusiya. Yego. Ariko Ukraine ntinatumirwa mu biganiro. Kubera iki? Uwo munsi Amerika n'Uburusiya bigiye kwicara kugira biganire ku nyungu bifise muri Ukraine. Ukraine ntibayitumira. Yego. Uwo munsi Tshisekedi perezida wa Kongo aravuga ati jenye ni ibiganiro umugabo na leta y'u Rwanda. M23 nta hantu na hamwe ivugwa. Nta na hamwe. Kubera iki? Kubera iki? Les boss hali abavuze ati wewe igihugu kanaka genda uvuga ibi. Nawe igihugu kanaka genda uvuga ibi. Hanyuma tuzohuriza aha. Vyase M23 bayiha raporo kuko ni abafundi bari kuri tele. Rezayitere bari kuri tele. Abo babaha raporo yuko ibintu vyifashe. Ivyo bagwanira niki? Ivyo sinovyinjiramo mu mwanya vyo bikindi kiganiro. Ariko tumenye yuko akeshi intambara zigwanwa. Yego.
kenshi intambara zigwanwa haba hariho abantu bakuru bazifisemo inyungu. Yes, reka duhere ngaho nyene. Hari amakuru avugwa yuko M23 itabaho. Yandi makuru akemeza ko M23 ari igisirikare cy'u Rwanda RDF. Rero nka wewe umuntu bikurikiranira hafi. Nuruhe ruhara u Rwanda rufise mu ntambara yo muri Kongo? M23 twisunze nk'ibyo nayo navuze. M23 ntibaho. Yeah. Je ndemeza ko itabaho. Kandi si jeje nyene nabandi bujye kwemeza ko itabaho. Kubera yuko bisaba umuntu abanze kwiyumvira. M23 igwanira iki? Kuko ico M23 yabigwanira, ico M23 yabigwanira uyu munsi ni byinshi byo bavuga. Byo bavuga ngo urumva ngo abantu bavuga ikirimi cy'ikinyarwanda ngo muri Kongo ngo abantu ngo bariko barahohoterwa ngo abantu b'imurenge ngo bariko barahohoterwa. Nibyo kuko nayivuze ati M23 canke mu bihugu byose byo muri Afrika iyo ariko haraba intambara haba harimo ukuboko kw'abazungu kw'abanyaburayi neza cyane. M23 rero nka mastermind umuntu yapanze ijya projet neza. Burya wewe abazi ati ngaha bizokunda banaka bazogwana hariho impamvu nyinshi zo kugwana kandi je nzunguka gutya. Burya bajya abahungu baturusha amakuru, bajya abazungu baturusha amakuru. Ibi byose tuba turiho turavuga twivura ubutamu baturusha amakuru. Niho uzobona bukiye mu gitondo bakandika nk'itangazo ati abanyamerika bafise ubwene gihugu bwa Amerika bari mu Rwanda baye barimuka ibintu bimeze kunukunuku. Kubera wewe mu gusetinga baba bafise amakuru imbere kuvuga ngo abantu ngo abanyamerika ngo bareke gutembera ngo hanaha ngo mu gisagara ca Bujumbura. Kubera iki? Bo bafise ibyo baba bamaze gupanga en avance baturusha amakuru. Kubera projet ni yabo. Twebe kimwe gusa tukagendera muri ico gifungo. Bivuze ngo M23 n'abatekinisi. Ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo nkuko babivuga n'abatekinisi. Nimba ari ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo nkuko bivugwa n'abatekinisi. Kuvuga abantu bose bariko baragwana hariya hantu n'abatekinisi. Mugalo boss Robosi n'umuzungu. Kandi uriko yunguka n'umuzungu. Kubera iki? Wowe umunsi none tuvuge baravuga ati ngo bavuga ngo kinyarwanda ngo bari muri Kongo. None muri Kongo ko hariho abavuga indimi nyinshi zitandukanye. Kongo abantu harimo amoko menshi atandukanye kandi bavuga indimi nyinshi zitandukanye. Sivyo? None ubu rero umwe wese akagwe kamwe kaze karavuga ati dukeneye kwikukira, dukeneye kugira igihugu cy'iwacu muri Kongo. Ntibikunda. None muri Kongo mu Rwanda ko hariho abavuga igifaransa hakabaho abavuga icongereza. Ubu rero ubwongereza buze kurekrama intara zo mu Rwanda ati ababi wanje bavuga icongereza reka tubagirira ikibanza cyabo. Abufaransa buze kurekrama mu Burundi ati ngaha anye nkeneye agace kazoba kabamo abavuga igifaransa. Uburundi ko muri Tanzania avuga ari gice cibuha abantu bavuga ururimi ugomba gusa n'ikirundi ibintu byo kugabura muri colonization bavuga ati aba bari Burundi iki. Ubu rero Burundi bwangaje igisirikare bugende kuvuga ati tugiye kugarura aka gace kabemwo abarundi muri Tanzania tubagwanire kitwe akabarundi. Mu bisanzwe rero ucu vyumva neza yuko je nico kintu ca mbere kimbabaza. Intambara zose izi ntambara tuba turiko turagwana ikintu kimbabaza si kindi nuko tuba turiko tugwana intambara zitari iziwacu. Abazitanguje bazungukiramo mugabo twebwe nivyo hari abashobora kuronka mu nyungu zikeyi z'ubukomisiyonere ziki mugabo abazitanguje nibo bazi ivyo barimo.
twebwe tukagwa mu mporero bene igihugu bakagwa mu mporero benshi bagapfa gukurikira ibifungufungu batabona ivyo ari byo neza cyane. ivyo niko bimi kuri tele u Rwanda M23 iki n'abatekinisi n'abatekinisi bo kuri tele mugabo sibo bene ibintu ego nivyo bisha biduha kumenya ati bariko bagwanira iki. So uriko uratubwira uruha inyungu umuzungu afisemo mu intambara muri Kongo kandi ni ntabanduka si muri Kongo gusa intambara ni nyinshi umuzungu wese yamafise ibyo ariko arungukiramo turaho nyene rero none ku Rwanda nago ariyo ruri inyungu y'u Rwanda yo iri he mu intambara muri Kongo inyungu y'u Rwanda ruzungukira he u Rwanda muri rusange navuze umunyamerika we yariko arasetinga ibintu vyiwe haba hariho kimwe nita projet impande y'abantu ivyo bintu bizokorerwa kuko ico kintu nise projet nico gitanga abafundi bo gukora ivyo bintu sivyo umunyamerika we wavuga ati bariya bazobikora kandi imizina ryanje mugabo watagaragaye sivyo muri Somalia abanyamerika baraje baragwana ariko barabona ati tewe tugumye tugaragara nk'abanyamerika bigaragara nabi baca bahiga abantu baha amamarishe baza gukora ivyo bintu sivyo neza cyane muri za Mozambique abafaransa bariyo mugabo harihoje bavuga ati reka duhe marishe abanyarwanda baze kudufasha kugwana hariya kuvuga yuko umwirabure ku mwirabure bariko baragwana biroroshe kutaza kubona uruhara rwa wa muntu yinyigeje inyuma sivyo nonga rero umwirabure yitwa M23 mwirabure yitwa FRDC bariko baragwana umuzungu ntaco bimutwaye rega twebwe nuko dupfa kuguma twibaza ati abazungu baradukunda nta rukundo na rumwe badufitiye na rumwe nta go warushingiye hehe go warushingiye umuzungu rukundo rwabo umuzungu yatuzaniye Imana yitwaje Bibiliya n'inkoho ku ruhande uyemera ukabaho utayemera ukaraswa nta rukundo dufitiye rero uti aho u Rwanda nimba uruhara rwago barurimo muri Kongo gogo ruzungukira hehe canke gogo gungukira he kugira ngo tuvuge yuko u Rwanda go barufise mu ruhara muri Kongo twibaza ku bintu bibiri icambere mbega kahise ka Kongo u Rwanda rwa paresa hehe rugaragara hehe muri kahise ka ica kabiri mbega u Rwanda uwo munsi Kongo irose amahoro niho gobaho neza canke niho gohomba sivyo twihweze rero dimension ya mbere twavuze intambara ya mbere yabaye ya Kongo yo gukura mu buto u Rwanda rwarimo Ubugande u Rwanda n'ibindi bihugu byafatanije donc mu kugwana iyo ntambara ya mbere u Rwanda rwarimo barashiraho president bavuga ko n'Uburundi bwarimo n'Uburundi bwarimo bwari intervenye hatwara sinibuka babagaza sinzi ko ari babagaza hatwara buyoya sawa u Rwanda rwarimo baramukura mu buto ibyo bapfa sinobigaruka ko navyo n'ikindi kiganiro barakura mu buto harajaho Kabira bivugwa yuko hari ibyo bumvikanye ashobora kuba yarabonye ko ni nawe yashize abasirikare benshi b'u Rwanda muri Kongo mu gisirikare ca Kongo bajamwo andi baja mu nzego zitandukanye z'igihugu mugabo mu nyuma arabona ati bano bantu nitwakomeza kubana umunsi uri izina ntazi bazompinduka yiga uburyo bwo kusubira kubakumira kubikurako mu nyuma haduka intambara ya Kongo ya kabiri bazana Kabira heruka kuhava
yasubiriwe na Tshisekedi naho nyene urumva yuko ubu bwa mbere ntibari bahuje kubera yaratanguye kubona kure yaratanguye kubona atazohuza nabo bantu caye kubakumira hariho inyungu zarimwo ngaho abantu babona yuko zigiye guhohoterwa bazana uwa kabiri. Yes. Warabonye amakuru ariko aravugwa amakontra bari barasinyiraniye ngo na Kabira ngo hanyuma ngo Tshisekedi ngo ntiyayubahiriza. Hariho some nini wa mugabo we itari nto. U Rwanda rwari rwandikiwe buri kwezi nk'indishi canke nk'inyungu mu bufasha bahaye Kabira mu kugwana intambara yo muri Kongo. Iyo some rero ico gitigirisha amafaranga kukibura nayo nimbaruso yotuma ibintu bitagenda neza mu Rwanda. Nimbaruso yatumye yotuma izo ntambara zo muri Kongo zidahera kubera iki hari amasezerano yabahirijwe. Uvuga rero iyo some yonyene urumva yuko yari nyungu ku Rwanda. Sivyo? Yari nyungu ku Rwanda kuko ntibaze bakubesha. Nta muntu supporting urugamba atabona ahantu namwe ariko arungukira nawe. Nta muntu nta rukundo bafise nta rukundo dufise nta rukundo umuntu afise ko kuza gushigikira umuntu ku rugamba atabona ahantu ariko arungukira. Ibyo biragoye. Sivyo? Amerika ivuze ngo tugomba dusupportinge banaka mu kugira basinde no kwibona naye ari kwirungukira. U Rwanda rero nabwo nk'ukuri rurafashwa nabo banyaburaye kugira ngo ayo maproje akunde nuko nabwo ruraronka aho gungukira ariko n'umuzungu nawe akaba afise uko yunguka kandi kameme niwe yunguka byinshi. U Rwanda nimba ruciye ibiti muri Kongo hari aho rubibazira birafise iyo bigurishwa. Nimba rucukuye diyama hari aho iherera kuri wa muzungu. M23 wavuga ati ni kubera iki mbega none izirafata ahari izirafata ubuce aho babona hari amabuye y'agaciro izirafata aho ibona hatunze munsi y'ubutaka nuko izi ibicukuye icijana hanyuma ikironka uburyo ikomeza urugamba. bariya nabo bashikira iyo ntuzenye uwo rugamba. U Rwanda rero u Rwanda uwo musi nivyo usanga ujya ministre ariko aravuga ujya ministre w'imigenderanire n'amakungu ariko aravuga yerekana aho byo bacukura iki mugayo maproje yose yo kuvuga ngo bafise ibirongo ariko baracukura yubutse inyuma yukuba inyuma y'inguvu za M23 kubera iki kugira ngo baze kujustifya bavuga bati oya izi cobalt ntiziva muri Kongo twe turazifitiye mu Rwanda. Mugare yaritoza kuraba neza usanga harimo kundi kuri. Izi diyama ntiziva muri Kongo ziva mu Rwanda ariko ikibazo gice kiguma kigaruka ni ca kindi. Izi cukugwa muri Kongo ziherera he zicahe mu kugenda. Ikibuga c'indege ca Goma ko gifashwe vuba none ibya tuvuge yuko ubunye basi ivyo bibuga by'inde ico kibuga c'indege gikoreshwa na M23 ivyo bacukuye babipakira bikagenda. None imbere yuko hafatwa bafise ikibuga c'indege ibyacukuwe byacahe ivyimbwe byacahe ivyibwe byacahe. Inzira rero ucuyumva inzira ni yayindi ikuri wa mubanyi babanye nabi na Kongo. Niho byose bica mugabo aho bica rero urumva nawe hariho komisiyo akuramwo arunguka. Ubugande bwahawe proje yo gusatura Sudani y'Epfo na Sudani ya Ruguru kandi diri bwayikoze neza kandi bwarungutse. U Rwanda nabwo uko rusatura muri Kongo ivyo rurimwo turayibona veke M23. Rero jewe ikintu nguma ngarukako ni ca kindi igihe umunyafrika azoba gihigana n'umunyafrika aho sindimo. Kandi c'abantu bibagira nuko burya mwe nizi ntambara nta utsinda uwundi. Baragwana turagwana tuzokubitana tugirente mugabo nta utsinda uwundi nico kintu kibabaje. Cyo kintu kibabaje kuri ya ntambara zidahera. None mutsinda nindatsinda uwundi kandi boss ari umwe. Iriga boss ni umwe. Bari aba boss nibumvikana bavuga ati ibintu tubihagarike
barumvikana ntuza kuvuga ngo naka yatsinze urumbwira ngo none ngo M23 ngo yafashe ubutegetsi ngo ntiyatsinze oya ntiyatsinze nta utsinda uwundi kuko nayo nyene ejo bashobora kurema indi projet nabo bakayikuraho ntiwatsinze ahubwo nuko boss yabishatse uko yoriyanta ibintu niko dukurikira dukwiye rero kwiga kubaho nk'abanyafrika aho kubaho nk'abazungu muri Afrika murakoze cyane iryo jambo ry'umunsi reka tugushimire cyane murakoze reka dushimire n'abantu bari kudukurikirana mwebwe mwese mwafasha akanya kanyu mugakurikirana ibyo tuko turabashikiriza ciao ciao murakoze